jewe niko ndazunguruka ndaba yuko wa mugambi w'ubworozi bw'inkwavu ushoboka. Rero ivyo twabiboneye hamwe, ahubwo ni mwari kubaza we kurusha jewe. Mugani mwananiwe ingene mumubaza, reka je ndamwibarize nta kundi. Ko mwananiwe none tubwira ingene wiyumviriye uwo mugambi wewe, ingene vyatanguye, ingene vyakujemwo, kuko uri umudeje. Yego uri umudeje, none wewe kuri umudeje icambere ufise abakozi bangahe? ubu mfise abakozi 14 bakora muri ibi vy'inkwavu gusa. yego wavyiyumviriye gute rero kugira bitangure? kugira nangure uyu mugambi hariho ihimirizwa mwatanga ry'ugwaruka kugira ngo biremera akazi, ntibagume bazerinze ngo batege amaboko abandi, ariko bakora akazi kabo biteza imbere. Muri iryo himirizwa nyene niho iciyumviro caje, kuko je mu bisanzwe nize santé publique, ariko ndabura akazi, ndashomera imyaka 4 hagera ko nja no kubaka nararonka n'akazi. Hama niyo niyumvira ikintu nokora kugira ngo nshobore guteza imbere umuryango wanje ndetse n'igihugu canje gashikirwa. Hama rero kuko ntari mfise umutahe ntivyanyoroheye, ariko imbere yaho gato naragiye ku mbuga nkurukana bumenyi kugira ndabe ikintu nokora conteza imbere cunguka. Ndagira ama recherche sanga ubworozi bw'inkwavu ni igitungwa cunguka cyane. Mugabo cangira intambamye yuko je ndumukenyezi kandi mbona ibintu byo korora bijamwo abantu babashinga ntahe ca ndumva ndacitse intege gato, ariko mbona undi mukenyezi azoroye mu gihugu ca Cameroon kuri izo mbuga ngurukana bumenyi nyene. Hama aca numva ndasubiye kugira intege kandi zo kubikora. Tutangura kuvugana kuri WhatsApp, kuri yari yasize ko ni nimero ziwe kuri ico kiganiro ciwe, tangura kuvugana zaranyigisha ukuntu bigenda. Hama numva ndabikunze naho tamutaye nari mfise. Inyuma yaho niho natanguye kwiyumvira kuno noronka umutahe, byaragoranye cyane. Canja ku muntu yaradandaza amasakoshi nkatora ideni, nkaja kudandaza nkamuzana amafaranga yiwe mu nyuma nadandaje nkasigara nayo wanje. Amafaranga sinajya yose narabika, nkaja no mashira hamwe yo kuziganya no kugurana. Hama tumaze kugabura ijyambere ko nari ico ciyumviro, canangura kugura ibikoresho buke buke. Hari mu mwaka wa 2020. Hama ngiye kandi tugabura ijya kabiri, ndaja kurima ibigori bimaze kwera ndabigurisha, cangura kandi ibindi bikoresho. Mugabo nyuma ntibyanyoroheye gato, mbona mengo birahagaze, amafaranga arabuze, ariko sinacitse intege. Umushinga nayo wanje no yabonye aho ngejeje acara mfata mugongo aranterera, n'ubundi nyene bikorwa ntivyahera, hacasigara impinga ndende, niyo nafata credit, fata ideni muri microfinance. Hama ca ndubaka ndaheza, natangiye kubaka muri 2020, bica byuzura 2022 mu kwezi kwa kabiri nace ntangura korora. Rero ndabimaze mu mwaka. Yakoze. Uravye we watereye ku nkwavu zingahe? Tanguje inkwavu 60. Wahereye kure none ugize iyo wahera nko utanguje 60 mutahe, waraba abantu miliyoni zingahe? Umutahe wo kubaka amwe n'inkwavu zose birimwo byatwaye miliyoni 8. Ivyo watanguje. Uburavye wakubwira ngo abikugurire vyose abitware wa mwaka ngahe? Yoma menshi gose. Yoma menshi kubera urabona ko ziguma zunguka. Noba mpomvye ahubwo sinobigurisha. Hari abantu baragufatira ko akarorero kugira ngo nabo babikore baba baraharonke akarusho. Yego cyane, abantu benshi bararonke akarusho kubera rijya himirizwa mwatanze ryo korora inkwavu. Nukuri ndabashimiye cyane, ni naho isoko yavuye nyinshi. Abanyagihugu baravyijukiye cyane gose, baraje kumushorera izo korora, n'abandi bagura izo gufungura, kandi n'abaronke akarusho anga mu kibano.
mu kibano hariho abakenyezi nahaye inkwavu abakenyezi 10 nanditse 60 nzohereza inkwavu mu kugira ngo nshobore gutera imbere kuko uri mu entrepreneur kugira ngo ushike kure ukorana n'abandi rero abo bakenyezi 60 maze guhereza mu 10 nabahaye inkwavu zibiri kandi baratanguye kuronka nabo umusaruro ni kuvuga ko banyokorera bampereza izavutse tugaburamwo kabiri twanganya hama gisigaye zikabizi wabo umwavu bakaronka bakeneye no kugurisha bakazana nk'abashorera akarusho karari mu kibano no kuri uwo mwavu harabo mpereza bakaja kugira maese bakabona ko bikunda bakanzanira abakiriya bashobora kunshorera ayo maganga. Ikintu rero no guhanura nivyo nyene watanguye no gira shene kugira ngo gushikaho mugira nkorunani wewe mu bisanzwe ubumeze nkuko wewe uri nwayo hanyuma abandi ukagira shene mu nyuma rero kuko turiko turabingiye tuzogira ihinguriro mwisaba dukeneye yuko mu minsi zata muntu yoba akija kugura urukwavu waguze inyama ahubwo dushaka yuko bashora bajya bakongera bagashora hama kubera atanumwe azobaja kugura tuzoca dushora hanze rero dushaka uzogira ihinguriro ico gihe kugira vyorohe nk'ubu wewe ubuzuti hariho abantu nk'amajana 2 bari iwanje ku buryo nko mu ndwi mushaka kuvuga muti cyari mu kwezi ukavuga muti mu kwezi tuzoshora nk'inkwavu nk'amajana 5 cyari 1000 kabuze ute ukwezi dushora 1000 no kuvuga yuko mufise beshi mufatanye mwese mukamuvuga muti tuzatwegerageza ingahe wowe wawe hazova 10 nawe wawe hazova 5 nawe wawe hazova 20 nawe wawe ku kwezi nko kwezi guheze rero uba wazegeranije hama bakaza kuca bazigura ico gihe rero urumva bararonka amahera bakongera bagafungura nabo inyama muhira na niyo ryo hinguriro naryo rica rishora hanze ugasanga ya mahera y'agaciro araza uravye rero nabo mumaze gukorana mbe yibahaye izo zibiri ntuzeye isuguru nayo ubahana n'isuguru canke baguma baza kwimisha iwawe ya muri abo 10 nahaye harabona hereza izivyara zibiri nabona hereza imfizi ni ivyara kubera baba na mu gace kamwe ukeneye imfizi aca agenda kuri mugenzi we akimisha kuri abo batagira imfizi. Ni vyiza cyane no kubandanya neza uwo mugambi kuko hariho n'uwundi yanyandikiye ambwira yuko agomba kuzogira guhingura amaganga kugira ngo avemwo ifumbire yongera avemwo n'umuti wica udukoko two mu biterwa umva hose isoko izobibonetse. Ni vyiza cyane nagenda gukeze ko wihaye akazi n'imiburi umuntu wese yofuma hakazi wenyene aho abantu bavuga ngo ndabashomeri byabarabonye yuko ubushomeri ari twebwe nyene tuburema none we ntavuga ngo wari warize warabuze akazi ubona rero ntufise akazi ugira wo harugwa mu bakene nimwe buri umuntu wese akiha akazi